Africa Live Africa Plus ni iteka Daniela hamwe na Shengela SGZ aje kuganira cyane tushatu n'uso twabazaniye umususi w'iteka akaba ari Steve Naishakiye akaba ari CEO wa Steve's English Center ni umuprofesseur w'Icongereza n'uso twamuzanye kugira ashobore kutubwira byinshi ku bijyanye na Steve's English Center atubwire ukuntu bimeze ibyo abantu batazi karibu cyane. Merci, you look good. Thank you. So, you look good. Oh, okay, thank you. And first of all, I'm Kijawa. When Mwanya was yes. Live. African Live. Yes. Bibaza yuko bari bakora ikintu kidasanzwe cyo gushana kamakuru mashasha tugiye twatukiye mu buzima. Hama Jack izina kiwanje ni Steve Naishakiye ko bavuze bwa mbere sanzwe ndi one of the CEO wa Steve's English Center, fondateur wayo, na president wayo, chairman wayo. Okay. Hama sanzwe ndi jeune entrepreneur. Muri Icongereza gusa nkora ndasanzwe nkora n'ibindi. Mfise imyaka 26 nari kwije muri umwaka nyene. And of course I'm in a relationship. Okay. Takunda kazi kanje. Yes. Okay. Okay, Steve's English Center yaje gute yatanguye gute ni igiki cyakumutije kuva uba umwigisha w'Icongereza ibintu benshi abantu benshi ngo ntavyo bita. Bavuga yuko natanguye je kwigisha ibintu by'Icongereza niga mu mwaka umwe. Yes. Hama je Icongereza nacize umwaka umwe. Muri ico gihe mbere y'abantu ntibanabitahura n'agaciro babiha ntibanabimenya kandi umwanya babiri basanga twabana tuko turavye basanga urumwe muri babiri cyangwa mu benshi. Hama jewe ndapanga guciga niga gutya niga septième so hama ndaciga umwaka n'ingiye gutya ngo ndaciye ntangura kuza ndigisha abantu bamwe bari bakeneye kuvamo muri quartier nari rimwe ko bakumusanga. Ni ikihe kintu cakumotive wagati no faut pas ko nguma nicaye ndabizi mais kumanza kubabwira kwanza ko natanguye ko nabimenye nuko naje kwanza mu gikorwa cyo gutangura kuza ndigisha kuko sinatanguye kwigisha muri Steve's English Center n'ikintu caje mu nyuma yo gukaya ikintu kugira natanguye gukaya bita club abari communautaire aho umuntu wese umujene yaza kumubona. Rero anabitanguye ku mashuri ya mbere kuri Saint Paul musanga no biracahari kuko imyaka ishika 10 hetse change ko mba kinakishenda ndi mu gikorwa cyo kwigisha mu cyongereza nabitanguye kubona nyuma yaho rero niho nagiye kwimbira Steve's English Center management head amashuri n'urati n'icyayi cy'ushoboye gukora mu joro so yuko mfise ubumenyi abantu benshi bakeneye ubumenyi benshi bakeneye kugira ngo bakure ubuzi bwabo kugira ngo abandi biga amashuri biboroheye kandi amashuri ari international cyangwa abantu baronka ubuzi bumeze neza byoroshe bikabagoye. N'ikindi nashizemo n'andi maporogaramu si kwiga Icongereza gusa harimo nk'amaporogaramu y'amatest international usanga tuko turatanga ama-preparations yayo n'abantu tubategura bagenewe gukora ibibazo biteguye. Ibibazo rero usanga ari ibibazo bikomeye cyane ku buryo utagitoye cyo dafite certificate yayo udashobora kugenda gukora muri organisation international cyane ushobora kugenda kwiga hanze cyangwa nkanyira akazi kibashe mba neza. Ama-programme yose twarashizeyo cyane twarabonye yuko n'abantu bakeneye ikintu bita usigurirwa interpretation aho usanga yuko ngo turabose abantu bavuye hanze nta ururimi rw'ikirundi bavuga twarazanye porogaramu ku buryo abantu bashitse ibyo babaje gukora mu Burundi byoroha yuko babisigura ku bantu kugira ngo ibikorwa byabo bigende bimenyekane mu Burundi cyane. Twaremeye no kwanda bajiba babadandaza bavuga ati je ndagenda hanze kurangura kugira ngo nzane ibidandazwa mu Burundi. Twaremeye kuri communication yawe mbega utebo ibidandazwa byabo tubashikana byoroshe biciye muri communication y'Icongereza. Naho nyine twabateguye intego cyangwa abantu bafise amadokuma
bikiye amadokima ari mu Kirundi cyangwa mu Burundi rurimi atari Icongereza cyangwa ashaka gushyira mu rundi rurimi kwa natwe mu Icongereza turafise amaporogaramu ya translation yo traduire amadokima tugashyira mu rundi rurimi ikintu bita nka communication skill cyangwa public speaking byose twarabishizemo n'abandi baba bakeneye Icongereza cyo mu buzima bwa misi yose twarabigize rero bisobanura yuko Steve's English Center iri ku Icongereza gusa ifise porogaramu zitandukanye kandi z'ingirakamaro ku buzima bw'umuntu cyane umurundi kugira ngo bimworohere gushikira objectif we yoroshye. Tugarutse muri Steve's English Center hariho American English na British. Icongereza kiratandukanye. Duhagaze kuri cahe muri Steve's English Center. Turahagaze kuri British cyane kuko ariyo niho kiga mu sanzwe. Hama American English na pronunciation usanga bihinduka cyane mu bakadana nabyo ni ibintu byifuza cyane muga cyane dushingira kuri British usanga iri mu rufasa benshi hoba hariho ama generation canke abo ama promotion ikamvuga ama promotion woba waramaze gusohoka avuga ati ibi bintu turafise certificat yavyo ko twakuye muri Steve's English Center. Yego cyane yo barankangahe mpereye mu makrebe turabinovuga yuko tumaze ku myaka yose cyenda kamera hariho abo tumaze gusaba kandi baki novuga yuko hari nk'amapromotion ashika kuri 4 zisohoka n'ayandi yagiye aratubivanye n'ukuntu batigera bakurikira inyigisho neza hama mbese n'ubu very soon turategura gusohora muri Steve's English Center ama certificate barayaronka nyuma y'amezi 6 ubu tugiye kubyorosha cyane ku buryo usanga dufise amanivo atwara umwanya muto kugira ngo abantu baze sero n'amanivo yabo kandi bakoresha umwanya muto amakugira akamaro byoroshe hari ama programme atwara 6 mois ngo bimwe bizo itwara 3 mois programme twagize comme ça que na certificat bivaye na niveau yaje ari itangura cyangwa ibyo wasanzwe uzi cyangwa ari ibyo wasanzwe uzi birenze cyangwa ndashaka kuzibagira ari avance Okay, ku muntu yifuza kuza kwiga Icongereza yifuza kuza muri Steve's English Center bigenda gute ni hehe basanga byogenda gute? Steve's English Center isanzwe ikorera muri ville muri ABC Muto muri ABC building muri niveau 4 office change no permis R7 hama patanahazi barashobora kudukontakta kuri numero yacu numero ni 62 083 912 na kabiri ubusa 83 icyenda rimwe kabiri. Iyo baturondeye turabakira neza cyane tukabaha n'ibyo baba bifuza kumenya n'imbere y'uko banashika. Ku muntu ashaka kwinjira muri Steve's English Center atazi ukuntu bigenda processus bigenda gute ama frais bigenda gute kugira uze kwiga Icongereza birasa turafise ibyo tugendera kugira ngo uba umugambi wa Steve's English Center cyangwa umunyeshuri bavuga turafise tarif kugenda kuriha hariho inscription tanga hari 20 tanga hama hariho twatanze amashuri bibaye na disponibilité z'abantu nk'abantu bavuga ati je shaka kwiga 3 mu ndwi cyangwa bashaka ati je shaka kwiga cyose twarashyize uburyo bagenda bari iyo umuntu aravuga ati je shaka kwiga 3 mu ndwi atanga 80 par mois yanira abona ati je shaka kuzana kunda kuva 20 bishika atanga 50,000 hama amasaha yo kwiga ko nabimeze kwiga amasaha yo ku munsi twebwe tuba duhari abamiri après bonsoir wowe utora umwanya ukorohereza iyo uje kuhariha ntuduca tugupima test ni mu buryo bwo kuvuga no kumviriza kugira tumenye aho twuhera kugira ngo twumvirize hama tukaca tuguha classe rero niho yawe umwanya wawe nuko bigenda twere dukora ku mwanya w'umuntu no kuri niwe
Eko hama very soon turashobora no kuba kuja online twifashishijemo na TV kujya muzamurigira online kuko ni ingirakamaro cyane ururimi ni ingirakamaro cyane ugiye kuraba mu bintu byose dukeneye ururimi nubwo benshi usanga tubinegrija cyangwa tutabishyira mu effort n'abatera intege kubabwira yuko ururimi rw'icyongereza n'ururimi mpuzamakungu dukeneye cyane mu madomene y'ubuzima bwacu twese. Mu mapromotion amaze gusohora hariho nk'abanyeshuri bamaze kwigisha bamaze gushinga n'abakubwira Icongereza nigiye muri Steve English Center canafashije ibintu n'ibi catumye ngera hana havyo byarashitse ndahari cyane kuko hari abamaze kuja hanze kubera ko bigisha Steve English Center bariko bariga amashuri yabo Bworoshe hariho n'abandi bariko barakora ubuzi kandi ubuzima bwabo buragenda neza urwo rurimi rwabo birinzira kugira ngo bashikire amaobjectif yabo rero ni benshi abandi ubu nabo barashinze amasantre ndanga yabo ari gukinanira abandi nabo n'abigisha abandi nabo usanga hari abakora online babikoresheje so nubwo ariko haramaze kuba impact ivuye muri Steve n'akahe kandi kantu wumva uvuga ati aka kantu by'ukuri ndabibona ko turagakeneye cyane nyugarira generation y'ubu cyane na muri wewe uhora ingene ugasohora peut-être mu kuhahamagarira cyane sinzi kuko ndicaga ko urabona generation y'ubu benshi bibaza mu gifaransa cyane Icongereza eko bariko barabigira mino minsi gusa si cyane par rapport y'igifaransa akantu babwira cyo babwira ni ubumenyi ntibuhera kandi ikintu kidutunga kigiye mu mutwe kuko kenshi baravuze yuko ubutunzi burira rero novuga yuko ururimi ruranadufise iyo tubera ubutunzi gusa ariko rutubera isoko ry'ubutunzi kuko ugiye kuraba ahantu hose tugenda duca iyo communication idahari nta kigenda rero novuga yuko bakwiye gufata kwiga ururimi rw'icyongereza nkama nk'ikintu nk'abantu bafise vision bafise aho bashaka gushika bakeneye kuvuga ati je ibintu byanje ndiko ndakora cyane ibyo shaka kuzokora sishaka yuko biguma ngaha gusa biguma mu Burundi shaka yuko n'abanyamahanga bamenya hari umuntu ariko akora iki kintu mu Burundi kandi ikintu dusingira kama ku kirima mu muco rero nobabwira yuko ururimi rw'icyongereza ruzobabera hano objective sinje babwiye ko ruzokubera objective bizokubera ubuzima bwose ariko ruzokubera inzira gushikana kucushaka rero nobabwira ni gushiramo intege bagatangura kuvyiga ubu nta buryo bwinshi buriko burasaba rero ikindi kintu bikunda kuba ni sinzi ko ari twebwe abarundi cyane dukunda kutuba turakunda gukora ibintu ducerewe ugasanga tuje gukora ikintu kubera ko ngo opportunité yaje urumva ndaronsa akazi urumva ngo manje kwiga kacu usanga no ibintu byose n'ibyo gukora kabipanga umuntu wese abipanga bishire kuri parallel umuntu wese avuga ati ndi umujene cyangwa umuntu mfise vision shaka gushika ku rwego rw'isi yo bipanga kuza kwiga ururimi rw'icyongereza aho byo mukondera ahari simba bishaka kuvyigira online n'abashaka kuvyigira kuri centre n'ingere nimba beza muri Steve English Center by'ukuri bizamugirira akamaro kumubera inzira imishikana kuri objectif ye Bworoshe kandi yotangura nimba atari byavyimviro byimvira kuriko ntazoze kubera ko opportunity yabonetse kuko ntazobahaye amahirwe ujya muri kugira ngo yerekane excellence yiwe mu gikorwa ciwe ariko bakwiye kumupanga mutegerezamo ama opportunity yo kwiga hanze kuba hanze cyo gukorana n'amaorganisation international baje mu Burundi kugira ngo tubiteze imbere mu buryo bwose naburiye botanga kubikora icyo rero babwira ikindi kintu abamutugira tugushimire cyane. Thank you. Ego. Africa Live, Africa Plus mwandanye mudukurikirana tubatera kamo kandi ngo mugende mu Icongereza ku bantu mufise ahantu nshaka gushika. Biragoye ko ushobora kuja ahantu hanini cyane mu gihe udashaka kumenya indimi zitandukanye. Steve English Center irahari ku bwanyu kugira ngo ishobore kubafasha kumenya ururimi rw'icyongereza. Africa Live, Africa Plus. Bye bye. Thank you.